hari bamwe bashobora kwibaza mbega ni kubera iki wakoze iki gikorwa cyo kugira gute cyo gutora umwana yarasanzwe ari uw'umugore wiwawe mwabana mu nzu imwe mbe wari bo umugore mwari musanzwe mubana wamuneguye iki ku buryo uja gutora umwana wiwe urabona je madame wanje yari umuntu atakunda kuboneka muhira nta mwanya yari afise mu bisanzwe nyimbara amazi yo kwenda yo kuja kwiyoga umwana niwe yanshirira muri douche nyimba ari gufungura niwe yantekera nkafungura umva mu bisanzwe byose ibikorwa byose byo mu rugo niwe yabinkorera wabikorerwa n'umwana wabikorerwa n'uyo mwana mu bisanzwe uyo mwana yari hafi yanje ico nifuza cyose ari service mama wiwe yari kunkorera umukobwa niwe yabinkorera none ni igiki cyari gutuma naje sindamube hafi Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye meze neza meze fresh sana je meze neza cyane je nta Jesus Carmelo nkuko ndinga anye kuri no munsi mfise umutumire wanje umutumire aravugwa ku majambo menshi cyane avuga ati uramaramaza abantu babashinga ntahe uramaramaza abantu babadamu kuko ibintu wakoze ni ibintu bitari bwo biboneke cyane ngaha anye muri kano gace dusanzwe dutuyemwo ni ikitaraboneka mzee biko wae Yawana niko poa nashukuru Mungu meze neza cyane urashima Imana so nkuko bigiye biravugwa n'abantu amajambo menshi cyane agiye arakuvugwa ko baravuga ati uyu mugabo ngaha anye aramaramaza abantu babashinga ntahe ku myifato yiwe no ku bintu bimwe yagiye arakora kuri we uvyakira gute jewe ubwanje ndabifata ibisanzwe kuko abantu bavuga byinshi kandi abantu nibazoreka kuvuga ku bwanje jewe ndabifata ibisanzwe je ni ibintu bisanzwe abantu baravuga mu nyuma bagahora rero jewe ivyo ntacyo bimbwiye jewe mbandanya n'ubuzima bwanje hari bamwe bashobora kwibaza mbega ni kubera iki wakoze iki gikorwa cyo kugira gute cyo gutora umwana yarasanzwe ari uw'umugore wiwawe mwabana mu nzu imwe mbe wari bo umugore mwari musanzwe mubana wamuneguye iki ku buryo uja gutora umwana wiwe je mu bisanzwe abantu barashobora kuncira imanza bakancira imanza nyinshi ariko wicaye ukabikurikirana ni ibintu bisanzwe urabona je madame wanje yari umuntu atakunda kuboneka muhira nta mwanya yari afise mu bisanzwe nyimbara amazi yo kwenda yo kuja kwiyoga umwana niwe yanshirira muri douche nyimba ari gufungura niwe yantekera nkafungura umva mu bisanzwe byose ibikorwa byose byo mu rugo niwe yabinkorera wabikorerwa n'umwana wabikorerwa n'uyo mwana mu bisanzwe uyo mwana yari hafi yanje ico nifuza cyose ari service mama wiwe yari kunkorera umukobwa niwe yabinkorera none ni igiki cyari gutuma naje sindamube hafi ico nico cyaciye gituma avuga ati jewe ndahinduye urukundo rwari kuri nyina w'umwana haverije ruje ku mwana urukundo rwaciye ruhindukirira ku mwana kubera niwe anyama hafi niwe ansasira mu gihe nyina dahari none mon frère none ngo ngaho vraiment abantu bariko barandenganya nari kubigenza gute umukobwa twarikundaniye turakundana cyafata ingingo nk'umuntu w'umugabo ubu twibereye nawe indani ariko twahavuye dushaka kumenya maze kuba bimeze uko onye byarakoroheye kucusho kumubarira ati ndagukunda ndagupangira inzu tuje kubana byarakoroheye oya ni byanyoroheye ariko gusa icyo twomenya cyo bujya abahungu tubona kare kuko mu gihe igihe cyose twaba turi hafi n'abandi hafi n'uyo mukobwa urumva naje wari kuno nkabona nyine yuko nawe nyine anyishimira uriko uranyumva rero je nabibonye kare cyadamuha ikaze oco muha ikaze nike kintu mu bintu vya mbere wowe waratanguye kumukorera imbere yuko umujana mu rundi rugo urabona iyo naronse agafaranga naramusohokana tukagenda tugasangira
uko nyene niko vyatanguye tukagenda tugasangira hama nyene bica bigenda biraza nyene buke buke acamba umuntu wanje wa hafi turagenda nyene twiyumva namwo kugeza aho nyene bica birashika nyene nahavuye nshaka kukubaza ikibazo mbega muja kubonana n'uwo mukobwa ndazini yarakiri muto wasanze akiri isugi ubusugi bwiwe yarasanzwe akibufise wowe nawe wari usanzwe ukuze muri ico gihe ntuhavuye umwononera ubuzima bwiwe oya urazi twebwe turabantu bakuze rero ivyo tukora tuba tubizi mubizi ariko hari ivyo mudakora isugi bwuma ari isugi uri umuntu akuze kuri wewe vyakugendeye gute ntuhavuye ugira ubwoba uravuga ati tijewa ibi bintu nkoze ndahavura mpura n'ikibazo mu bisanzwe urabona ivyo nta vyinshi nshobora kubivuga ko kuko iryo nibanga ryanje iryo nta vyinshi nshobora kubivuga ko kuko ivyo twakora byose ni iryo nibanga ryanje gushikiza isaha muri kumwe mu nzu ariko umuvyeyi rero nyina hujya mukobwa mwahora mubana we gushikiza isaha amerewe gute amakuru yiwiwe urabona je mu bisanzwe maze gutandukana nawe sinasubiye kandi kwifuza yuko twonasubirana kuko urukundo naronse kuri ujya mukobwa ni urukundo rudasanzwe rwanyibagije vyose niyo mpamvu jewe ntifuza yuko nonamenya ukuntu abayeho ukuntu ameze byose sinifuza kubimenya sinifuza yuko jewe nomenya ngo ameze uku nyimba nawe nyene ashobora kuronka umutwara azomutwara namutware bagende babane ariko nyene dushaka kumenya nk'ubu unye abantu turazi ibintu byo mu ngo ukuntu biba bimeze ubu ufise nyoko bukwe ubu ufise so bukwe gushika ubu rero dufate ko umugore wawe ari we nyoko bukwe mu bisanzwe rega nuko nyene bimeze kuko ari we nyina w'umwana niyemera abe mabukwe yahora ari umugore wawe yahora ari umugore wawe aca aba mabukwe aho hantu ndabona umengo aho hantu ni bara ariko gusa ni hatari aho hantu rero kakageso kanyu karabakorako wahora ari umugore wawe agiye kukubera mabukwe mbese dushobora kumenya ujya mugore yagusumba imyaka canke we wamusumba imyaka ahubwo yansumba na myinshi yagusumba imyaka myinshi ujya yansumba imyaka myinshi cyane gute umwana w'umuhungu ashobora kurongorwa n'umugore amusumba imyaka eske niwe yakurongoye ubwa mbere muja kubonana nawe ihura ryawe nawe ubwa mbere ryari ryifashe gute mwahuriye he byari bimeze gute urabona mu bisanzwe jewe guhura n'ujya mu mama ni hamwe nyene ubuzima nyene urazi ko bugoye ujya mu mama yarankunze hama aragerageza kunyiyegereza amaze kunyiyegereza turakundana hama acafata ingingo yuko dushobora kubana ariko bivanye n'ubuzima na jewe nari nibereye nyene muri town muri vide camvuga ati nta bundi buzima zikoresha akanyamuji cavuga ati reka ngende mbe ndatuje aho nuje nyene tubanuko nta bintu vyinshi byahabaye twace tubanuko mwace mubanuko so ndagushimire cyane ndumva mbe ikindi kibazo kigira icanyuma mbe gushikiza isaha uhuye n'ujya mugore mbe umubonye uriruka cyangwa uramuramutsa bisanzwe urabona mu bisanzwe ujya mu mama niwe nyene ashaka kubishiramwo ibintu vyinshi ashaka kubishiramwo induru ariko jewe ubwanje nari nifuza yuko naho twonahura tukaramukanya nyene bisanzwe nyene nk'inshuti nyene zisanzwe hanyuma akarengana na jewe nkarengana ndagushimire cyane bwana ariko rero ibintu bakuvuga ko wewe uraba kazi urikosora buke
kuko ivyo bintu wakoze ndizera ko nta wundi muntu arigera abikora cyane muri kano karere dusanzwe dutuye. Ibyo naje byanshikiye uko nyene bishoboka kuba nyene byari bikenewe yuko vyomera uko ariko ubu ko nifitiye umudamu wanje kandi tungana tumeze neza ariko ni mungana mu bisanzwe aracari uruhinja urya si uruhinja nawe uruhinja gasha go kubaka oya reka iyo mugeze hajya ahantu uhora ubona amaca y'ikina neza atari ni kawaida merci sana kuri kino kiganiro uduhaye turagushimiye cyane nizere ko we na madame wawe vuba n'ikibondo mugiye kukironka vuba bigiye kugenda neza cyane merci muvyitege merci ndumiwe